ico gihe nawe bakacupa vraiment kitwa club nkagakunda rero ntetse nabo bakaca bangura aga club sanga byandi byakunze hama yo guteka plus ukora ikintu uguma amayida gumaza ugasanga wakoze ikintu ki perfect. Hariho abagabo atopfa atetse naho ababizi guteka arashaka guteka jean hafise umugore jamais jeje mu gikoni gute naje usingiteka nazanye umugore mugabo rero ivyo kurya vyarugwa n'abakozi nsi machine umukozi arashaka kuba ari kararura akakutamo ikiko kimwe handi akutamo bibiri umuha musi muduha twabahaye iki kweli wadrai ariko fer n'amakaroti abashufre ego bazagenze gute na vyandashi rero guteka ni challenge ikomeye ni challenge ikomeye kubera hari umuntu aza kugira ngo Gael ntimudusubire udavye biharage umuceri imboga ibiraya ni ibintu byinshi muri borimwe ukimbere kabasinda bahindurire ndawe uko nagira akantu k'ikizungu umuntu agiye udupome tumeze neza pomme de terre n'utwari couvert abantu barakoma induru kwere specialité rero yongora gutora kubera simfungura henshi je mu restaurant kwere mugabo ico nashatse kuva nkitangura ibi bintu uguteka indya zitagira ikirungo ukazikubitamo ikwiye ukazikubitamo poivre ikwiye ukazikubitamo poiro ikwiye hama ukevita ikirungo. Mwiriwe mwaramutse nizeye ko mugweze neza nizeye ko mwafunguye surtout mwosho mushaka kumunwa abo mutakironse mwihangane musenga Imana izibaronse cyo gupfa kora kwavuga ngo hakora munda. Je uyu munsi nje kuvuga inkuru zinjya nje kora ko nafunguye ubundi minsi yaje kigoyara mukunyica inzara yayo mukunyicira kunzira ariko muri iyi minsi vraiment sigaye mukazora navyibusha hano baravuga ngo ngozi ngo wavyibusha mugabanya sinsugamwe kugabanya ahubwo umugambi wo kongereza na mpaka gushika ewana vyaza no kora bana ya baza uyu munsi nakiriye umutumire w'umuntu aho rangaburira umuntu yatumye niragerera inzara niwe nabazana kugira ngo basha mumenye namwe inzara ntiyicire kunze kandi musaba amafaranga yo gufungura ega hari abantu wundi Imana bazo vuga ati Umviriza je ndaje kugira ngo ntimusogire ingorane ya kino kintu uyu munsi nakifise umutumire numwe mu entrepreneur Barundi biyumviriye ama projet bacubimvira projet yo kutumara inzara ko batanze twazira ko zantreto kuri bakunzi bashasha ko babone bashasha shaka batanzi hanyuma ini Seven Vibes ikiri kiganiro Seven Show twakiriye umu entrepreneur yitwa Gael katumwakira amakuru yawe ni sawa meze neza nitwa Gael sinarinzi nkuko wabivuze ndi le fondateur wa company yitwa Sweet Corner Sweet Corner nkuko wabivuze niyo kumara inzara abantu ku 8,000 uri muri ville urafungura I Bujumbura canke Gitega nta majambo menshi bivuga ko nibatse ko tuza kubivugana mugabo wimire menye yuko muri Sweet Corner urafungura aho cumenya Sweet Corner carico ego hariho je abantu barabambaza je musanga nkuko nabivuze barangaburira midi chaque midi ashaho mbandi hose nawe akwazinza mbona twazanye cyane ndi muri ville babanzaniye imfungurwa bafise plan nziza bafise imfungurwa zisa neza abantu bose bacanga ukuntu izinga zigugwa wimire harimo na livraison n'ibintu byose mugarika ahabaza tubwiye d'abord Sweet Corner ide yaje gute zaje ryari idufise kuva kera cyangwa n'ibintu bavuze ati jewe ndabona ko hari ingorane kino kirekanze ko gitorera inyishu ngaho rero baza kungora kubera haheze igihe kinini nabitanguye kera nko muri 2018 guco mugabo mu ndabihagarika ndasubira ndabitanguye 3 ans ubu tugiye kwinjira umwaka wa gatatu bibaye un peu professionnalisé ugitangura ikintu nyene urakora ibintu utabibona iyo uriko biraja hama mu nyuga ugakora ikintu ukagitangura giprofessionnaliza buke buke rero jewe vyatanguye sinzi nta kibazo nanje gutorera umuti kabisa numva umenga c'est une passion ya cuisine passion ya cuisine ndakunda guteka nkumva umenga rero ndi ku kazi nkumva umenga no zana ivyo kurya natetse muhira ugasanga ari abakorega mbwe dusangire and then buke
cyarumva ewana ibintu rega ndabicisha amahera ubuzima bwo muri ville buragoye buragoye udakanuye reka ndabicisha amahera bya bindi mbona birakunda rero dukungana professionnalisme umva byatanguye ubwa mbere bije biva muri passion gaye kugira umuhungu cyangwa umugabo agira passion yo guteka aha mu Burundi c'est ikintu ki normal iyo passion yaje gute wikwiye ku bavyeyi dazi waraginge kumva hari akantu kabura wo kongeramwo iyo passion yavutse gute iyo passion iratwenza gatoyi passion abantu twiganye mu Buganda cyo twabanye barabizi jewe twabanye mu nzu nkatangwa kudanda panga ibintu ndiko ndateka bo batabizi mugabo rero ico gihe nawe bakacupa vraiment kitwa club nkagakunda rero ntetse nabo bakaca banguraga club sanga byandi byakunze hama yo guteka plus ukora ikintu uguma amayida gumaza ugasanga wakoze ikintu ki perfect tasanga nakundiyemo guteka gutyo bien que no muhera twarizwe duteka ego muri vacances avye akakwigisha guteka nabo bakabarize guteka bakuru bakabona ko bazi guteka ukabikunda hajemo yomba akantu kakankurajima ku ishuri byaciye bitoka neza byanjira abagabo hariho abagabo atopfa atetse naho ababizi guteka arashobora guteka jean hafi umugore jamais jeje mu gikoni gute gaje usingiteka nazanye umugore utamenya gushaka mugiye mu gikoni kacupowa nyene ukabwira umukozi gira gira uwo munezero wo guteka none finalma ugarukira he ago nagira ngo kora kudeje ukunda guteka bavuga ati jewe ntajewe ndakunda guteka mugabo nteka nshaka kwiyumvira shaka kumedita cyangwa mbira umukozi simbisa nteke kora kuja guteka cyangwa ndakunda medita no bizana muziki umva wewe urumva uco kugira avuga ati ngo umukozi ngo ya passion ndamwigisha ndabikunda ndamwigisha ibintu bigira mugabo mugazi hobby ntibikiri hobby oya kwe undabicisha amafaranga kabisa bikiri wisingi bikora gutya cyane nta mwanya uro oya no ushaka gufungura neza nabwira umukozi waragira ukute ndabona ide mugabo ukumva aho ngiye kunama n'ibiro byarabaye byinshi singishobora kumanuka nkuko kera naho ramanuka abagabo umuvyeyi wanyu ni umwe wundi wanyu ni umwe cyane umugore yasinovye mugatsi genda ubipatike wonyene niho biza biryoshe bimeze neza anyway katuje kuri street corner yaravutse mu 2018 irahagarara irasubira vuka muri 2021 je nayimenye mu mwaka uheze ndayibona ko bari postinga no gutse street corner ni iki est-ce que ukisura kwikora igihe kamva ko waje kubera ko yaje ko bageza avuga ati duheko bakumva biraryoshe kumumotiva kuvuga ati ndabigiye business mugabo ukitangura nka business deja ari hari abantu bagira ingezo z'amalivrezo menshi mugabo bagura ku ma restaurant ko iki wavuze ati ngire livrezo inge twe twitekeye ndazi canke bavuga ati nteka byabake bonzi nkabibaha hanyuma bigenda birakura gahoro gahoro nuko yene byagenze aho depart mugabo nkigira idea yo guteka narafasha hano kibanza mushaka gukora restaurant mugabo en même temps comme comme en 2021 pas 2018 mais comme nari mfise iyo background yuko twashira abantu hari abanasuye kubwira yo narasubiriye ugasanga barafasha nkaca mbona rero uri kurarivra abantu nzanda barivra n'imodoka yanje abantu ugiye kubarivra ukazubona nibo bariko baraba benshi gusumba baza muri restaurant ukacora rero kuya restaurant abakozi baguma hari benshi ikibanza uri kurariha ko ikintu bikorera muhira ko bakira benshi arabo kurivra canja rero kubikorera muhira mandanya ndivra ugaharura tuje no musufisa nk'abantu nka 20 ukacugira nk'abantu 22 ugasanga waronse 25 ejo ukacusubira buke ugasanga nyene ugeze ahantu ubu turagabura ahantu 350 midi buke ugasanga ugenda uriga and then kuganira n'abantu kugira abagenzi beza ukaganira n'abantu barakubwira muri iyo idea wawe barakubwira ingene ushobora kuyidevelopa hama nawe ugayikorera ko nta muntu yaba yisangije umutwe baba mu Burundi ngo nta ngo gusagisanga umuntu avuga ati ngo je none ngo nkuri iki nakimwe naco gukora biragoye n'ukuri ikintu rakibura gihari kubera ntikiri muri wewe hama n'amakontrante ni menshi n'amakontrante yo gukora ni menshi ugasanga rero uriyumvire ninatangura iki mbega biza kugenda gute mugabo rero ikintu cose
nugutimba gutangura vraiment ugatangura kubera ntushobora aho utanguriye sibuza guhereza ntushobora gutangura rero ntushobora kwanka ikintu utaratangura vome gutangura mugabo ugende slowly hama buke ukurashika ariko ndimvira mbega amachandezi yo gutekana yo gutekera abantu nkuko onye bagira ko deja muri street kona cyo tuzi nuko ugira commande avant 10h uyigize après 10h ni ibintu ucufa n'inzara our challenge byavuye ku machandezi mwaharamugira avant murashobora kundazi mwati kingana nizo nk'abantu baziga canke zigafando no byavuye yuko umuntu agiye komanda injya au-delà de 10h amasaha yo kwarura cayegera inyuma ugasanga turiko turivira abantu yatevye n'abakiriya bacu bariko batwumviza babimenye ijya 10h vraiment muze murayubahiriza kubera bicaye tuma tubagaburira dutevye mugabo rero ubu twarazanye plan B 10h igeze ijya hopa ibiheze dushira bonyene bisigara bidakwi donc byasigaye nta kundi kugira ngo abantu dushobore kubaserva mugabo bacaduka plan B imeze nka fast food kuva 10h gushika 21h donc abantu bashaka komanda ama pizza ama rolex ama hot dog ama sandwich variete nyinshi amazikigaza zasigaye mucamuzimena mucamuzifungura mucamuzitwana muhira tinimva no musintuteka niwe mu biga canke cyo ngenda gute d'une part ubuhomvye ni gake dusigaza ifungurwa ni gake cyane dusigaza ifungurwa kubera dufite n'abakozi benshi duhakora turi benshi hama kandi kenshi abantu umaze kumara igihe ufite standard y'abantu ugaburira usanga l'estimation tugira kenshi irakwirana iyo rero byabaye byinshi nawe ntajye hora ubona kusoro yawe byuzuye bigira no hejuru tugakuzuza kugira ngo ntibisigare kubera injya zimaze gusigara zirayigira indi gu ko muri business nituko turondera amahera beaucoup plus amahera turashaka nituko tura je la patience nivyo amahera ndakeneye cyo ituma mukwiye kuza murashorera mugabo en même temps ndakeneye yuko iyi business izobaho umwana wanje akavuga ati je mwamwe twitwa na kwa papa ikaba heritage donc ikaba heritage yene y'umuryango nzoba nsigiye igihe nazoba nkihari ayo mwe mwaduhaye tujya dukeba byagenze gute kutari byo byabishe umuvugizi wanyu bamwe bishitwana ndababarije gutanga ivyo kujya bike ntibiba byabaye commande nyinshi oya kubera ni tu dépasse muramubona nka 9h babwiye ngo les commandes sont terminées ni tu dépasse le nombre twavuze mugabo rero ivyo kujya byarugwa n'abakozi nsi machine umukozi arashaka kuba ari kararura akakutamo ikiko kimwe handi akutamo bibiri do gasanga ni bibye ni kuboko k'umukozi atari machine usanga ku dosage atashobora kugira kandi amasaha amajana 3 ntiwacisha yose ku munzani ngo upimura usanga turuka n'umwanya hari gusanga kabisa ari bikandi ugasanga ni byinshi dosage yawo mu challenge vy'ukuri uvuze muragabura abantu turasa ku munsi ego 300 350 cyangwa ugasanga hariyongeyemo n'undi muntu nkawe ukamubwira ati abakozi banje ramutse dufite atelier dushaka gufungura dr abantu 15 urutubwiye akiri kamva muri ya trust atonga ko abandi ba 10 baozi tugaca tuzana musuma gute musuma ibintu byo kumunsi kumusanga musuma par semaine dusoma ku munsi ni challenge ikomeye ko deje urumva batatevye ngo batelefone none mubwira mushaka n'inzara midi 30 ingeze bazamaza kudushikira ni challenge ikomeye kuziteka ingeze ngana buke zose duhejeje kugaburira abantu hopa ijya ya midi nka buffet gisanzwe atari fast food kwa tuba dufise menu itandukanye par jour ca dukora amasha akenewe pour umunsi ukurikira hama amasha kararaje kugira ngo mu gitondo 5h baba batanguye gukora donc tugura par jour umva ko turakora challenge ya variation ya prix ko zivaria cyane kandi urumva twanka kugura ibintu byinshi kubera hari igihe idiza mu mutwe ukabona abantu bashatse gufungura ugasanga ijya menura yihinduye du jour carrément ukayihindura parce que ubonye abantu fise uwo munsi waramaze kubamenyera zico bakunda gufungura et puis tu changes turahindura menu nubwo ibiri hajya hari igihe nyine bishika bigahindura murabona ku mapla ma sorte amwe mugasanga twahinduye ikintu par rapport y'abantu twabonye bariko barakomanda ibintu bariko barasaba donc du coup dusuma ku munsi nyene kugira ngo no turonke n'ibintu biri frais bana amatara y'ubu
kuzana ikintu ukakibika ufite nk'isalade ufite nk'inyama ukazana ikintu ukakibika hari igihe gihura n'ikibazo ugasanga si ciza hanyuma madame barashingiye ntaye dufungura neza vre sifani dava amaye duke mugabo de qualité ariko urashaka gufata regime rega haji uguma uvuga ngo uzovyibuha turi ifungura regime okay nawe fashe rimwe mugabo bijya regime ku bisanzwe siyo kuvuga ngo umuntu yonda n'amagara meza parce que ni ibintu sans huile mugabo sivyo kukiza ingwara abantu babiteze ibintu bitagira umunyu bitagira amavuta no n'amagara meza no kugira ibintu umuntu ashaka ibintu biri leje tu bo aba nkuko bivuze barafise plat isanzwe simple hamwe na regime umva umuntu arihitira ati je no mushaka regime cyangwa shaka kaisanzwe umugabo n'ushaka isanzwe vraiment no kuri dufungura neza do namwe nimba ati mbega ninde atoramenye ninde ndazi avuga ati menu ya lundi ni menu ya mardi ni kora ko umunsi umwe wose ufise menu yayo ninde ayitora menu ni je ndayitora ikintu kigoye ni ikintu kigoye ntafase umwanya wo kuruhuka meni ntashobora witegura ndi stressé ndi mfise akazi kenshi meni rananira par semaine kenshi ndayitegura samedi mu gitondo aryo kivyuka utaraja mu bintu vyinshi ukiri mu gitondo uraja nkaja kuri WhatsApp nkandika mu designer wacu ndamubwira mbanza kumwandikira mugabo mu hariho byinshi bigenda birakosorwa ni ikintu vraiment n'ukuri meni ntabesha n'ikintu kingora kirangora kubera uraraba ingene ufatanya ibintu ingene ushiramwe ibintu ukajwa nyene ku bintu abantu bokunda hari gihe nyene umva utari inspire bikanka nkasubira dimanche mugabo mbanzi yuko umunsi samedi dimanche ndenda kurondera umwanya ntekanye ntuje wo gukora menu umuha musi muduha twabahaye iki kweli Waduhaye haricot vert n'amakaroti abashufure ego bazagenze gute na viandashi rero guteka ni challenge ikomeye ni challenge ikomeye kubera hari umuntu aza kugira ngo Gael ntimudusore udavye ibintu biharage umuceri imboga ibiraya ni ibintu byinshi muri bol imwe ukimbere kabasi ndabahindurire ndawe yuko nagira akantu k'ikizungu umuntu agiye udupomme tumeze neza pomme de terre n'uharicot vert abantu barakoma indurwe niba abarundi turi bamwe vre turi bamwe twirira ibiharage n'umuceri n'ubushaza ego kabisa ego mugabo bakora ibiharage bagira ibiharage biryoshye je ngo numva n'ibiharage ndakunda ibiharage ndarabirima by the way ibiharage that's why mugira ibiharage ndarabirima bitoto ntazashobora kuronka ndima mugabo bijya ivyumye nivyo ndima uri wowe umva uri mu vyumye oya igiharage barakirima uzi hama kikiri donc ariho bicera babiri bitoto mugabo igihe uvyanikira bakabikubita bikaza biharage vyumye bimaze igihe rero ko ntarimira Bujumbura nta kibanza mfite cyo kuri Bujumbura nta n'igihari nikirimo bimwe biharage nta gihari ndimira mu Rutana niho muhiri wacu donc rero ivyo biharage sino ndabitora imisi yose bitoto mugabo ivyumye murabigura ndabigura n'ubushaza bwa tranmere bujya muhora mugenda bugura muze mwatwihangana wimira ukaje ubushaza bwa tranmere banduga umudushorere apana bisanzwe go kwera ego mugabo urumva no kuri biraboneka ko umuntu agira menu vraiment aba yarushe uzogumuruha kugira ngo duhe menu nziza parce que ingazi zarambira hari abantu bafite umugabo wo kurya ubwo mubona ko mutazugira ubugari yo ndavyibutse hajya ku ma extra hari ko ubugari hari abantu bakunda ubugari nka ku ma extra hari ubugari uzoraraba bashaka gusaba ubugari uravye kuri menu yacu uravye partie yo hasi hari partie ya extra wumva wimira ari umuntu ifitiye akanoti vraiment aza kuvuga ati yongera haga poisson yongera haga poulet cyangwa ubugari musi hari ama extra rero ushobora kuca ukomanda en plus iyo menu hari harancitse ko naramenyereye ifungurwa za misi yose za ubugari ushobora gusaba anytime yo anyways ikibazo abantu benshi baba bibaza ni gute street corner yunguka muri wimira ni gute isahane nk'igishobora kuba muyigurisha wimira muca mugira na livraison umuntu mukamusanga hari amafaranga 8,000 est-ce que Gael ntitwaguhombesheje canke unguka 5 ku isahane hewe kunguka c'est la grâce de Dieu niko no bivuga
kubera nkuko dusubwa gushaka kududugiriza ko nubwo tugendana mutima igihe sinzi abandi badugirije isoko rizora ryaduze donc jewe egagenda ndazivye abandi bantu baje kudanda donc dikusi nguze ku giciro cyo hejuru nzohava nduze mugabo kamwe umuntu arihangana nk'iyi minsi ibintu bimwe byari byaduze donc urihangana uvuga ati none naduze no musi nzoza ejo ndozana hirya donc urafata stabilité no musi warunka 10,000 ejo kemera bitandatu bitatu bibi ubonye aho udashobora gukunda okay cette fois-ci ndadugije rero kuri ivyo 8,000 kunguka ni kubera mwe muguma mudushorera nuka kuri volume kubera abantu ari benshi usumira hamwe ntusuma nk'umuntu agiye kwisumira muhira usumira hamwe ugasanga rero uguze ku kiranguzo hama rero ugatombora nyene ukacuronka abakiriya benshi yego na fast food rero kazi gukomeza beaucoup plus bijya vya midi yego aho hariho abantu je hari bambaza ko defa ari gihe usanga ndaposta za shoot corner ugasanga umuntu akarambaza nyereje za fast food byo bimeze gute est-ce que umuntu akomanda umwanya wari wose bigace mushira mu gihe kingana gute fast food bayikomanda kuva 10h30 kare vyari bya 15h mugabo twaradugije avec des sommes tuvuga teka abana bari muhira abantu bari mu makonje kuva 10h30 niko tubandaniriza icyo yitwa plan B rero ni menu yitwa plan B donc plan A ni ijyanye ni plan B iyo plan B rero ni urakomanda kuri numero nyene Bujumbura ni 61 137 000 Gitega 61 138 000 ukomanda kuri numero nyene hama bakabigutegurira bicaye babikurivra anytime byo ntibirindira ngo bigende byinshi kujya kwa saa sita ni commande iza selon umuntu akomanze wese baramushira nyene umuntu akomanze nkavuga ati ndakomanze pizza canke ikindi kintu cyaje cyose ama hot dog kimushikira mu mwanya ngana gute fata 20 à 25 minutes 20 à 25 minutes ego kwera vyinshi ntibigoye na sandwich na rolex na ma pizza hatekwa ku makara uravyumva donc du coup avec gaz ibintu biraheza bikanyaruka hama kandi commande ntiziraba nyinshi cyane za fast food hamwe uvuga ngo turi saturé turacerewe yego biracashoboka yuko ikintu gishobora kunyaruka ku mugenzi wanje arimbajije mu misi hezi ndamuhaye inyisho arabikina kiganiro donc urashobora commande umwanya wose kandi muri 30 minutes umuntu abafunga yego biratesa yego kandi ntari sinabwabe hagaciro Zuzuragerageza wibagiye wowe usanga uca misi yose mu gitondo uzindukira gufata komanda avantage yanje kandi ndayipataje abantu bose bashaka gufungura muri street corner ni barihe par semaine ego kuko par semaine d'abord bari 35 000 uri ya 40 000 umuntu ari ha ku munsi hanyuma uri kuri liste déjà d'office ego ntibihera umva naho utakomanda naho 10 zikurengana baba bazi kuri liste donc je ko hageni bagira déjà 10 bari ko ndakora ikiganiro siniho gukomanda mugamba ndabizi ko mu bantu baza kuzanira je ndimwo donc abantu bose bashaka gufungura muri nacho muzomburana eninge ndabazanira ntacho muzomburana mugende muze murafuje hariya kanange témoignage twadukorera hariya hepfo twarapfa n'inzara dufise amahera kubera mukorera ahantu ata restaurant n'imihari kandi amasaha yo gufungura muri ko murakora donc mushaka kuribiha ngo mugende mukore ngo mugende mufungura muce mugaruka ugasanga kenzo zigeze uri kurajugumira nturi nk'ahantu ufungura nturugire donc urumva uzi ko hari umuntu aza kuzanira imfungurwa zifise isuku jengeza ntizirangwaza na rimwe donc zifise isuku ku masaha neza ku mafaranga make ariko hari igihe bishika natwe tugacego simpave ni pamba gose hari igihe bishika tugacego cyane nakurikiye akabangano bava bakomendura ariko harabiye emission bava ko ngo wahize saa 8 saa 7 birashika tugacego oya je banzariye 14 vraiment uri kure yose ega abantu bari muri ville nari muri ville urumva hariho ibintu byinshi bishobora gutuma bazana batevye hari igihe ushobora gusanga twagiye kurondera igitoro hari igihe ushobora gusanga imvura yaguye nubwo waba wambaye impermeable imvura irajena hari igihe nyene umukozi murabazi abakozi nyene umukozi ashobora kubivyuka uno munsi ari perfect ejo akavyuka atakintu na kimwe ashaka gukora ukamubona nyene yuko ariko arakwega amaboko canke ugasanga aussi ni menu iri compliqué ugasanga ni ibintu bigoye gukora ego washemo nk'amakroketi umwanya baza kubiteka mu mazi umwanya baza kubigira kugira ashobore kubibumba donc hari amamenu usanga by'ukuri ateba
hari igihe rero n'abandi uzubona atabakiriya turiko turaronka karema abantu nyene muri aho kavura baryohewe biryamiye cyangwa bari mu kazi kenshi ukazibona nka 9h bose bakomandiye rimwe no ku mwanya wo kuja quand umve yuko ayo commande amajana 3 cyangwa amajana 2 ariko arafatwa n'umuntu umwe kuri WhatsApp umve yuko ari ibintu arinda gufatira umwanya kubera ko iki aratora commande agasoma commande mu telefone akaca yandika muri kaya commande yiwe akaca afata agapost agashira ku mufuniko wa boli uwo muntu azabwira numero yayo no kurumva yuko ku izina ry'umuntu umwe arafata umwanya ukadora rero nk'umuntu abangwa ngo ni mu ndeke yari yakomanda ni mu ndeke atashobora kumuhindura muri ya nimero yakamukuramo ugasanga ari yasavye atari yarosa cyangwa contactar awenze ikibanza rero nabwo ko tutarenza effectif cyangwa murondera ngo cyakibanza kirabonetse donc uvuye mu muntu ariko arakora ariko afata commande usanga afite akazi kenshi usanga hari igihe nawe ashobora kuvyuka atavyuka neza kuko natwe bidushikira twese ntituvyuke neza ugasanga uwo munsi y'akazi karamubanye karekare karamucanze twebwe rero abakunzi b'imfungwa tuvuga ati yongereza abakozi gasha ndabadugirize ko kugira ngo ushobore gushyiramo abakozi benshi kandi bifungura n'amabifa gugangana n'abifungura nimubifungura ibyo kurya bya 12,000 byabananira amabife hajya muri veje mbona asigaye arazimvye gacana ko umuntu arondeye igitoro yawereye mugabo urumva notre objectif ni uko umuntu wese ashobora gufungura niyo pizza zibiri kuri 45,000 zozikura bakazikurivra ntawo zikura nuko umuntu wese ashobora gufungura mu buryo afise donc ntitugira ibintu hari abafise ibyo hejuru hari n'abafise ibyo hasi donc marché ziragabuye yego kweri naho tuba duhagaze afise ibyo hasi n'afise ibyo hejuru okay basi tubwire ibintu mutanga byose surtout muri fast food kugira ngo abantu babandi bibagira gukomanda dizo ko ndazi ko nibo benshi tuje nibo benshi abantu dizo zikubitana haribo je babona umunzani nyingi agaca bambaza ngo hano ngo bakudana ngene nk'abwa mva hano mutaka komandizera havya kabaye donc nimushaka kumubwira ati komanda ibi ndagushikira muri 30 minutes nibi exactement mutanga muri fast food tugira Rolex tukagira hari sandwich yacu sandwich specialite yacu turagira pilau chicken tukaja tugira na spaghetti saucisse n'ivyo dutanga cane n'amapizza amahera rero ivyo biri hagarara ko gatoyi kubera umukatero w'akafe gourmet umukatero wose ivyo biri hagati gato urumva ko ari plambe mugabo ivyo umuntu abapfuye n'inzara ntashobora kubigura kubera jeje mparura n'umuntu ashobora kuba ari ku kazi yibagiye yatwawe yageze akazi kenshi akaca yiretrouva midirageze aca tumako cyangwa ugasanga n'uwo muntu nyene ari ku kazi yazi ko ava sohoka mugabo duko aciye aronka akazi kenshi duko arakeneye ikintu aza gufungura ngaho urumva c'est le prix à payer nta kundi kubera natwe tuca tubishiramo uburyo bwinshi yakugira bimenyarukirize yego bikoreshwa n'ibikoresho bikomeye bizimvye amagazi bikaroke bijya byo kujya mufungura n'amakara normal nibo twegana duciritse tugiye mbere oya bijya byo kujya amakara n'ibiryoshe d'ailleurs kweri umviriza abantu mushaka gufungura muri street corner biroroshe gose hariho numero ndababwire cyangwa wibabwire ni 61 137 ego iri no kuri WhatsApp kandi uwanditse bari bacha c'est mieux ko wandika kubera utelefone ari kuvuga ibintu wamuntu ariko afata amakonda gacanganikirwa ariko wanditse afite trace c'est mieux ko mufashe commande mwandika message wandike message apana ko muzamara hengera umuntu bamuzaniye ifungurwa ngo biyungu babikuye he mugire mugabo ndabahanuye no kumwogira abone mavuma yisomere bikunze giri ukwezi let's go na samedi dimanche burya twe turagira ego samedi mutaramuzanira none antuka ntuba waravye kuri mail we nturaba vendredi ngira vyameze neza nturaba statut za samedi turateka na dimanche turateka hama kandi suite ko na legacy sa stagus no mwijoro barafungura mwijoro umuntu arafungura muhira haje umukozi yagiye ntimugire ubwoba suite ko na kwera mbabari mwijoro arafungura uragira commande kuva hoho rero commande ya 17h
uravuga hajya kuva mu gitondo gushika 17h urapasa commande yiwawe gushika 17h bashobora kuzanira ibintu ufungura na menu ndakwereka ko twe tudatangira disigara menu ya soir il est très différent na menu ya midi kubera bavyaheze carrément ko bavuga ngo abahaye imishuri nta mishuri kandi ingishuri urayumva mu kanwa irabiha vraiment murayumva umushuri uraryoshe uryoshe mu gitondo samedi apana misi yose ku mugoroba ego donc je hari umuntu abenshi nabwiye ko badateka ku mugoroba mbwa ambabarire vraiment nza kumusaba ikigongo ndamubwiye ko bashaka kugira commande yo ku mugoroba ariko still nk'abantu bari Gitega twabagiye Gitega sitwe na yarajeyo abantu tura muri Gitega murasho Gitega muri nk'abakiriya ego kweli bon ugitangwa n'ishaka service yarikenewe niko nibaza kubera ni cuisine nziza cuisine vraiment imeze abamaze kuza ntibidoga kandi n'amaprix ntibidoga kweli donc du coup Igitega niyo tugitangura turi ukuntu kwezi kwa kabiri dutangura niyo tugitangura mugabo uretse livraison ni na resto bar ni resto bar yitwa Street Corner ego si livraison gusa hano harambaza ngo abantu batekera he ya turafise ni ku bayita muri quartier stade juste hari akabarabara kari haruguru ya Colade hotel ya Colade abantu bayizi uca ukinjira ko kagutwara tout droit aho hantu hari inyegeje gato mugabo umaze kuhaza hameze neza vraiment ho bafisa n'ama promotion usanga la lundi bafise promo ya moins 20% ku bintu byose byo ngaho les jeudi consommation zo ngaho pizza ni buy one get two and then nizo cyane n'ibiciro n'ibijyanye ne leta tubwira byo kudandaza ko by'ibinyobwa nimwe ntimiyongerereje oya dushaka abakiriya kuko wimenye dushaka abakiriya benshi turonke kuri rotation yego basi mu abana betse ni stratégie s'ubwanya bwiza comme tel ni stratégie wese amafise stratégie yiwe kugira avuge ati ndabizimbure mugabo basi babije babimenye uri mushasha ntozogira igihangange mu bantu bamaze imyaka bakora iyo service nta mukiriya woharo ifukuza n'akabijya nuko guteka neza hari abadakunda rero guteka bakagondera icupa akabijya rero nico giciro nyene ciza kiri affordable ku bantu yego abantu wavuze ko mufisa akabijya mugabo muri surtout nibaza ko mu mfungurwa ko muravuga ati none okay bateka gute bimeze gute nihe difference hari mu singira ngo bivuga amakaso handi mugabo mwebwe mufise speciality yihe mu ndya zanyu ku buryo vuga ati mutaragaragaza gufungura indya zanyu ndazi iyo zigaragaza kubera iki speciality rero yongora gutora kubera simfungura henshi je mu restaurant kweli mugabo ico nashatse kuva nkitangura ibi bintu uguteka indya zitagira ikirungo ukazikubitamo ikwiye ukazikubitamo poivre ikwiye ukazikubitamo poiro ikwiye hama ukevita ikirungo kubera naje ndafise ingwane y'ikirungo en fait niyo muri iyo passion nyene vyarajemo niyo aho banzanye ivyo kujya ukazi niyo tuvangiye gufungura ahantu hanze nafungura sinabagwa no mundaje mugabo narumva umutima uri kuriruka nkabira icuye ukuntu ukumva nyene ko ari pression muri wewe ugasanga ukumva nyene ko ari ikirungo wariye kandi particulier kubera n'ivya imisi yose ukumva ko ari ikintu wariye utazi and then ntangura bukebuke kuzana ivyo naca numva reka rero n'abantu tubahe ivyo kurya bitagira ikirungo kiretse ijya pilaw ntuwo iteka nyene utaritsemwe ikirungo cayo mugabo ibindi ikirungo en poudre ntavyo dushiramo kabisa yego kubera abantu bagira ingorane nyene mu nda yari ikirungo particulier abantu rero mwifuza gufungura muri street corner uyu mutipe yitwa Gael niwe atwara street corner nashaka abihamagarire wenyene ego jewe natanguye street corner nshaka kuyigira ishirahamwe rikomeye kandi mwarabifashije mwenyene mu bushore mwarabifashije sana hama n'amafaranga kugira nshobore kuyaronka ndayakeneye nkuko namwe muyakeneye rero jewe ndabahaye ikaze kugira ngo muze muradushorera muneze imbere nibaza ko mu gihugu umuntu awisabiye mu muteze imbere ntaba bagoye adaseze muneze imbere ndabaye karite hama kandi namwe mudukosore hajya mubonye akantu katameze neza nk'atagati yana kosora kuri rya nimero canke niyi wanje baba bayifise bakambwira sino
karibu uri muhiri wawe ukumva ushaka gufata akantu ko ka fast food uragatumako udashaka kubuja muri weekend uravuga muze munzanire iku ni nkuko dushobora kugura menu yiwawe batubwira rero mushaka gufungura iki habo tukakubwira rero twumva ntabari wimira ko twatetse ibintu bike by'iwawe tukabikubwira cyangwa ugwaje umuntu ntusiye ku kazi tubwira uti genda gwaje umuntu hanahana turagutegura uko nyene tukamushira canke umwana kwishura abafite abana kwishura batagitaha uratubwira ati mwana mushire hatuka umukozi nawe nyene yagiye ntuvunike kabisa uratubwira uti zana anatanda umwanya wo kuronka utora solution nyene ya y'uwundi mukozi cyangwa ushaka wifatire kuzoka mufungwa none azire muri nk'abantu batatu cyangwa nk'abantu cyangwa mufate muri batanu ugafungura 40,000 saa sita mu ijoro ukacurondera n'ibindi nyene nkuko nyene bon si bavuga ko ufungura 80,000 ku munsi n'amahera menshi cyane mugabo ashaka kugira ama combinaison yawe ashaka kuvuga uti jewe misoreri y'imboga muce mungira n'ubugari ça passe media mukamwafunguye uciye hara rero ku y'ugusuma ku y'umukozi ku y'ibishobora kononekara numva umenga n'amakara gaze tu numva umenga gufata sweet corner kweri nakarusha kuri webwe ni intambwe kuri jewe yoho umva aha nakarusha ko wafunguye bavyagiye mu nda ntibiba vyatakaye hanyuma ni intambwe kuri Gael kugira ngo ntazahombe ngo tusireke ho ibaze nk'usuye kumusuyo none ndajya hewe umuntu bapfuye muramufashe abankunda mumfashe ntazahombe ntibampuye n'ingorane anyways ni no kumutera intege kandi nk'umuntu yumvira icumviro ciza kurumva ndazi ko abantu benshi barakeneye service mugabo itakoze benshi arayikora mugasi benshi bayikoze ko niba hakira abantu bakibuje bafungura nuko iyo service ari hari nyinshi donc ni no kugutera intege aussi kuri ide iyo kutugaburira wagize kandi kunjya zizimbutse rero turagushimira ko waje mu kiganiro twibutsa abantu kwandikira igano numero ya Street Corner ndaza kwishama command ipininge kugira ngo uza kugora kuyironka aza kwironka vyoroshe hanyuma n'abantu bari Gitega ntibazi bari bagira guca muri Street Corner bafungure neza amamuco muja guryoherwa nyene mwafunguye neza n'wite mu ndasa ibintu byo kuza muranginze ko mutariye mu bireke manza mufungure hama mubone gushira izo nzoga zanyu canke wicaye ahantu Gitega bashitse ahantu kira commande na nimero y'Igitega yaza kwibashira ko 60138 naye kira commande aho nyene biraza kuba livre aho tumbereye reka tubashimire cyane ariko mwaturavye mwatwumvirije mwaduha agaciro mwaduha umwanya wanyu mutamega yanyu donc n'abantu bari hanze abantu muri hanze muze muragira commande abantu mukunda bari mu Burundi abantu barabikora kwera umuntu arandika kuri rya numero ati shaka gushira surprise aba bantu canke umuvyeyi atahari yagiye muri voyage ati shira abana pizza buhira basanga arabize ati umuntu ntaza gufungura ari mu kazi kenshi mushirira indya yego c'est pas seulement kugira commande yawe urashaka kugira undi muntu nimushaka kugira undi muntu nibihone rya nyene ba telefone kabira ati umuntu ari ngaha anye na nimero ziwe nizi mumushiye byafungura ntiyicwe n'inzara ko ari mu kazi kenshi yego reka tubashimire ko mwaturazi mwadukurikiranye Imana ibahezagire cyane ibandanye baturindira turabakunda gose Gael merci beaucoup mwakoze namwe bye Siren Vibes TV